Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Turi kw'igenekerezo y'umunani ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023, tukaba turi ku wa kane. Ni amakuru tugiye kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, ariko cane ku biriko biraba hagati y'igihangange Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu gipfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi, ndetse n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Ni vyinshi muza kumva muri ano makuru bivugwa ku masezerano yoba yaragiye kuba hagati ya Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Perezida Varisito Ndayishimiye. Utisa ayo masezerano akaba avuga iki, vyose ukaza kuvyumviriza muri ano makuru. Twarabwiye ko Alain Guillaume Bunyoni yari mu miduga yari mwerekeje agana muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, aho yasubira inyuma kw'igenekerezo ya 20 rishiri ya 21 ndamukiza. Iyo ngo akaba ari ingingo yifatiwe na Alain Guillaume Bunyoni ubwiwe ko atorenga imbibe z'igihugu c'u Burundi kandi yari afise uburyo bwo kuzirenga. Abandi nabo baravuga ko Alain Guillaume Bunyoni ivyo bivugwa ko mu gihe atokurikiza ibi yasabwe n'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye gashobora kuzopfungwa gushika mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2027 arangiye. Ni vyinshi uza kumva muri ano makuru. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Mwaye kazi rero aho uba uri hose, wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbese igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo yoba yarasavye umupfungwa Alain Guillaume Bunyoni kwemera ivyo yagirizwa, agasaba ikigongwe kugira ngo arekurwe, ariko General Alain Guillaume Bunyoni nawe yagumye hanana gushika ubu. Ariko abakurikiranira hafi ivy'igi dosiye babona ko Alain Guillaume Bunyoni ariko arahendwa na burya ari we yahisemwo kuguma mu gihugu kandi yari yaronse ingene ahungira muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Mu gihe imiduga yari imuherekeje igana muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo yasubira inyuma mw'ijoro ryo kw'igenekerezo ya 20 rishiri ya 21 ndamukiza, basigaje iminota mike ngo bashike ku rubibe, General Alain Guillaume Bunyoni ngo niwe ubwiwe yatanze itegeko ryo guheba kuja muri ico gihugu. Amasoko y'itororokanirizo ry'amakuru Romanda akavuga ko iyo ngingo ya General Alain Guillaume Bunyoni yababaje umugwi w'abafisi ipete rya General cane abari ku ruhande rwiwe, na cane ngo General Sirasi Ntigurirwa bari bafashije guhuza izo mpande zibiri kuva imigenderanire yiwe n'umukuru w'igihugu itanguye gutosekara cane. Muri iki gihe General Guillaume Bunyoni hari mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yoba yaratumye intumwa zimubwira ko yo kwandika ikete ryo kwemera ivyo yagirizwa, akanasaba ikigongwe kugira ngo arekurwe. Bimwe mu vyo Alain Guillaume Bunyoni yagezwe bikaba ari uguhungabanya umutekano w'igihugu, kuko Varisito Ndayishimiye amwagiriza kugerageza kumutembagaza. Hakaba harimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ugutunga ibigwanisha arenze ku mategeko, hamwe no gutyoza umukuru w'igihugu. Kubw'amasoko yacu uko uwo mukenyero utunganijwe ngo nuko Alain Guillaume Bunyoni amaze kwandika iryo kete bakarishikiriza umukuru w'igihugu, boca basigura ko uwo mupfungwa agwaye akajanwa kwa muganga akamarayo imisi, mu nyuma ubutungane bugaca bufata ingingo y'uko arekurwa ivy'imfata kibanza. Ico gihe rero ngo ubutungane bwoca bufata ingingo y'uko yoza aritaba ataha igihe cose bamukenereye. Amasoko yacu kandi avuga ko Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba yaranse ivyo vyose yabwiwe vyo kwandika asaba ikigongwe. Bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi babona ko Alain Guillaume Bunyoni yokwemera kwandika iryo kete ryo gusaba ikigongo taco rizomufasha, ahubwo ko rizoca rija mu vyemeza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atarira busema. Ku bwabo basesanguzi, General Guillaume Bunyoni ngo ntashobora kuva mu mvuto imbere y'uko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027 arangira, kiretse habaye ikintu kidasanzwe. Umukenyuro w'ikete ryo gusaba ikigongwe
nk'iryo General Guillaume Bunyoni ariko arasabwa kwandika ngo uramaze gukoreshwa kubagirizwa kugerageza no guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 biciye ku bahuza harimwo abari barongoye amadini n'amashengero bamwe izo ntwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi barandikiye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ikete ryo gusaba ikigongwe ngo hakaba haheze imyaka irenga 2. Ico gihe bizezwa ko bashobora guca barekurwa ariko gushika ngo ubu baracari mw'ibohero rikuru ry'Igitega. Clement Nkurunziza yagejwe kwica abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu umwaka w'1995 muri kaminuza y'u Burundi ngo nawe nyene yoba yarandikiye umukuru w'igihugu ikete ryo gusaba ikigongwe gushika ubu akaba kiri mu mvuto kuva afatwa kugenekerezo ya 22 Ntwarante umwaka w'2018. Amakuru itorokanizo rya Romandari ryaronse ngo nuko ikete Clement Nkurunziza yandikiye umukuru w'igihugu ngo yoba yaciye ari umugwi w'ukuri no kunywanisha severi ukarishira mu bindi ivyemezo. Naho kuri ibi bijanye n'ingene Guillaume Bunyoni yoba ari we yisabiye kuguma mu gihugu c'u Burundi igihe yari ahungishijwe agiye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ni vyinshi cane. Reka tubabwiremo bimwe nuko hakaba hari kugenekerezo mw'ijoro ryo kugenekerezo ya 2021 ndamukiza uyu mwaka wa 2023 umuduga wo ku ruhande rw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye hamwe n'uwari utwaye General Guillaume Bunyoni yahuriye mw'ihuriro ry'amabarabara riri iruhande y'ingoro nkuru y'umugambwe CNDD FDD ahafise izina rya Rond-Point des Nations Unies aho imiduga yari yafashe urugendo rugana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri iryo joro nyene. Abasirikare n'abapolisi bari mu mapika babiri yari aherekeje umuduga mu bwoko bwa Jeep warimwo Guillaume Bunyoni bamaze gutegekwa gusubira inyuma mu makambi yabo. Umuduga warimwo uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi wari umaze gufata ibarabara Avenue rica kw'isoko Bujumbura City Market benshi bita kwa Siyoni. Iyo Jeep yirabura igeze kw'ihuriro ry'amabarabara riri iruhande y'ingoro nkuru y'umugambwe CNDD FDD hitwa Rond-Point des Nations Unies hariho uwundi muduga mu bwoko bwa pick-up wari uhahagaze urindiriye. Iyo pick-up yarimwo abapolisi 4 inyuma yaciye igenda ishoreranye na Jeep yarimwo General Bunyoni baca kw'ibarabara Chose de Peuple Murundi rica ku biro vya zone Buyenzi rigaca naho bita kuri Permanence bagira bashike neza kw'ihuriro ry'amabarabara benshi bita kuri Leo iruhande y'ikibanzo citiriwe kwikukira Place de l'Independance ya pick-up yacije imbere ya Jeep hanyuma iyo miduga yose uko ari ibiri irahagarara. Umupolisi arongoye abandi yari muri iyo pick-up yaciye abwira umushoferi wa Jeep yarimwo General Guillaume Bunyoni kwatsa amatara mu muduga. General Bunyoni ngo yari yambaye ikote ryirabura. Urugendo rwaciye rubandanya baca iruhande yahoze ari isoko nkuru ya Bujumbura. Iyo miduga ibiri igeze kw'ibarabara ryahoze ryitwa Boulevard du 28 Novembre ubu ryitwa Boulevard Mwezi Gisabo ica ihahura n'iyindi pick-up yera yo mu rwego rw'iperereza. Wari arongoye abandi yavuze ati duhe uwo muntu. General Guillaume Bunyoni rero yaciye ava mu Jeep yinjira mu pick-up yo mu iperereza. Umuduga wo mu bwoko bwa Jeep ngo waciye usubira ku muhana wa Sirasi General Sirasi ntiwirirwa muri iryo joro ryo ku munsi wa kane ushira wa gatanu. Abasirikare bacungera General Sirasi Ntigurirwa yamaze iminsi ahaye indaro General Guillaume Bunyoni bakaba nabo barahise bahindurwa ikindi nawe agahindurirwa amabanga. Amakuru itorokanizo rya Romanda ryashoboye kumenya ngo nuko imbere yuko imihana ya General Guillaume Bunyoni itangura gusakwa abasirikare n'abapolisi bari bashinzwe ico gikorwa bamaze iminsi beganirizwa mu ikambi imwe ikomeye cyane. Abahiswemo kandi bakaba bari abahoze mu gisirikare ca kera bita ex-FAB hamwe n'abahoze mu barwanyi ba FNL. Uruhande rw'umukuru w'igihugu rwabona ko iyo migwi ibiri y'abasirikare atakinya yari kugira hamwe. General Guillaume Bunyoni
yari kudadaza kuko ngo iyo migwi iri mu yakorewe amabi atandukanye harimo kwicwa igihe General Rengiyome Bunyoni yararongoye ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu hose. Nawe kenguruke rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyunda subscribe canke sabone kuri hotel wa fyunda ko kugira ngo tuja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batuja bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuhuza TV, Imana ibahezagire.